n'ibyo basaba mu buryo bw'impapuro, n'ibyo basaba mu buryo bw'umwanya, n'ibyo basaba ibyo byose kugira ngo urudandazwa kuri indikatori ya commerce international yagize ati kuri ico kibazo ni vyiza yuko Uburundi bworohereza bwugurura imbibe z'Uburundi kugira ngo bushobore guhiganwa n'abandi ndetse bagize bati mbere twugurura igihugu cy'u Burundi abantu bose mbega ntibizotuma abahinga umurindi wo kwingunganya mu Burundi ugaruka mu usubira hasi. Umuhinga yagaragaje yuko ahubwo hazotuma yuko wa muntu yarafise ishaka ryo gukora mu gihugu cy'u Burundi akagira ishaka risumbirije kugera afise kuko azoba ariko arabona abandi ukuntu babigenza, azoba ariko arabona uko abandi bafise ubuhinga butandukanye kugira ngo biyungunganye batera imbere. Uburundi no munsi twisunze ivyigwa bitandukanye bivuga yuko buri kibanza ca gatatu c'inyuma c'ibihugu bitorohereza ubwigenge mu byo kwiyungunganya kw'isi. Ni kuvuga iyo tuvuze byo kwiyungunganya kw'isi canke liberté économique kw'isi tuvuga gusa kuri création d'entreprise. Hariho ama indicateur menshi atandukanye yerekana aho Uburundi butereza gukora kugira ngo Uburundi buje gutera imbere. Ivyo rivyo nizo abahinga mu kanya bariko bararabira hamwe kugira ngo bagerageze gutorera inyishu ivyo byose vyotuma Uburundi buja kuwundi kurindi gezo kuwundi murindi ubutunzi bw'u Burundi. Ariko nkamesha yuko hari ibimaze gukorwa kandi bituma no Burundi no munsi buhagaze neza. Umuhinga yavuze ati nko muri Afrika turabambere ariko tukatuti ivyo ntibikwiye naho bimaze gukorwa hari ibindi biko birakorwa kandi nushaka kuvuga nk'ikigo API kiramaze cyo kirategura ibintu byiza cyane bizofasha n'igihugu kugira ngo ayo ma indicateur ashobore kuduzwa.